What's up in Burundi? What's up my people? Ino munsi muri wa Burundi dufite igitangaza aho uza kubona kai gitangaza ni ibintu nza kukwereka. Hari ibintu bitangaje biri ahantu manzi urebe view. Iyi view y'aha hantu uyihweje neza washobora kuvuga gukonfirma ukavuga ati wow, washobora kuvuga ati mbega ubwiza bw'u Burundi. Aha hantu bahitwa Campus Kiriri. Ko bahitwa Campus Kiriri. Ico ni gitangara ati igitangaje ni cahe rero reba ibi bintu ahantu niho hantu hambere niho location ya mbere ngaha mu Burundi ati gute iyi ni location ya mbere ngaha mu Burundi izi ndirimbo zose mubona zahitinze zakorewe video ngaha ati zakorewe video ngaha ushobora kubiharira bahitwa Ikiriri reba kosho ya Dramati reba ntagatimanira undebere indirimbo za Bamoni ya Frari kumwe na Bifes undebere twarabasize ya Hadrik Akim zose zakorewe nga indirimbo zose zabaye hit zakorewe mwino location ya Kiriri ni campus ya University y'u Burundi ariko kuba ari campus ya University y'u Burundi ibintu dukorera biratangaje. Iyi campus waruzi ko atamunyeshure yiga ngaha ashobora gusohokamo kubera iki aje gusohoka arondera iki na hantu hari location ya bien hari akayaga ka bien hari ahantu ushobora kureba Bujumbura ukareba Tanganyika ukareba Burundi ukabuzuminga fresh ukavuga ati wow nije ndi Burundi. Urumva aha hantu impamvu inyamukuru n'umunyeshure adashobora gusohoka hari wifi majana n'amajana. Urumva hari wisumagana n'amagana abanyeshure biconnectako bakareba ama information ya kwishuri ivyigwa bikagenda neza. Noneho reba view yaho aha hantu niba hatira abaririmbyi amajana n'amajana bakaza gukorera ibikorwa byabo by'imiziki ngaha ibaze rero aha hantu leta hafitiye umugambi wumva umugambi udasanzwe. Leta afite umugambi udasanzwe aho leta irimo inategura kuvugurura ahantu yumva akakantu niba rero hatira abaririmbyi abo mubona bari hit ba Dramati ba Bifes ba Sadbi bande ba Eripro abaririmbyi bose nibaza kata murimbyi nimwe ngo mubona atarari ifoto ngaha Campus Kiriri. Ibaze rero niba ahantu bategura kuhavugurura bakagira heza gusumvya ahantu ubona ko ari ikibanza kizohava catira abantu guturuka hanze kuko ahantu ntuhabone nk'uku. Reba abanyeshure turi soir bari mu ma entraînement barakina football hari ibibuga by'amoko yose kuko ni Campus Kiriri irimo na faculty ya IEPS aho abantu biga IEPS ngaha atandi hano bashobora kuza kugorora imitsi atandi hamwe bashobora kuza kwapirikira ivyo bize atandi ngaha nyene ndani Campus Kiriri. Reba hari tire za basket hari tire za handball za volley hari tire ya football kila kitu ngaha Campus Kiriri nyenga kila kitu ngaha Campus Kiriri ni umuriro. Ibaze yuko iyi Campus Kiriri rero ikintu ihaburira ko izindi campus nubwo wozana zi privé nubwo wozana zande iyi Campus Kiriri yonyene ifitiye piscine. Urumva papa iyi campus ifitiye piscine ifitiye gym ahanyene ndani. Je nahubwiye Campus Kiriri ukuntu ari agatangaza nahubwiye Campus Kiriri ukuntu numiwe navuze ati what campus dufise muri gushajiriza cy'u Burundi. Iyi campus University y'u Burundi ni mu ma campus ateye ubwoba ni mu ma campus ibaze yuko iyi campus yareze n'abatware bakomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abatware bakomeye baciye ngaha muri Campus Kiriri niho bigiye baramarira amashuri yabo baraminuza noneho bavamo indongozi zikomeye ziteye ubwoba zafashe igihugu cyacu cy'u Burundi zigikura hamwe zishikana ahandi heza kugezana n'ubu. Ndabwiye ati Campus Kiriri ifite ibintu bitangaje wumve bitangaje. Yari Jay Bison twari muri wow Burundi noneho kora suivre follow cyangwa kora subscribe kuri YouTube tuzoze twabana muri wow Burundi iminsi yose kuko ngaha mu Burundi dufite ibintu bitangaje abeshi tutazi ivyo vyose rero tuzobimenya tumenye n'amateka yabo. Ciao